Kamunyemeye dusome muri Yesaya 43:21 haravuga ngo kaduhere kuri 20 ntaco ibikoko byo mwishamba bizonyubaha hamwe n'imbwebwe n'ibisiga byitwa imbuni kuko ntanze amazi mu bugaragwa gatembesha inzuzi ahagadutse kugira ngo nyweshe abantu banje bamwe natoranije abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Amen. Imana ishimwe. Turi mu kwezi kwitiriwe gutanga ikimazi cy'ishimwe cyangwa sacrifice yo guhimbaza Imana. Uyu munsi waza kuganira hamwe uburyo bugera kuri butanu n'iryari canke ibihe bitanu umuntu agomba gutanga ikimazi cy'ishimwe nico bisigura mu buzima bwacu. Ariko imbere yuko ndabishikako ndashaka dusubira inyuma gatoya turabiri hamwe ni kubera iki duteza gushima Imana. Imana ishimwe. Muri Yesaya ijambo rivuga ko Imana yaturemeye kuyihimbaza. No shako duhera umuntu wese mu iki kibanza impamvu Imana yaturemye n'ibindi byose yaremye harimo ibiterwa tubona n'ibiremwa byo mu ijuru yari yaremeye ibintu byose guhesha Imana icubahiro canke gushimisha Imana. Kandi nagira nongenda bivuge yuko igihe kizogera gukora bihagarare, igihe kizogera gusenga bihagarare, igihe kizogera kuvugishwa bihagarare, igihe kizogera kuvyara n'ibindi byose bihagarare, dusubizwe kandi umugambi w'Imana aho tuzobaho ibihe byose duhesha Imana icubahiro tuyihimbaza kandi tuyitazira. Imana ishimwe. Biri très important kuko iyo udatahuye impamvu nyambere nyamukuru yo kubaho kwawe bizokugura kubaho ushitse ubugombe bw'Imana. Imana ishimwe. Ubugombe bwa mbere Imana yaremeye umuntu yaturemeye kuyihimbaza kuyihesha icubahiro. Imana ishimwe. Ndatanga akaro gatoya muze murabe imbere yuko nshika indani muze murabe mu bikorwa tugira byinshi mu nzu y'Imana. Igikorwa cya mbere gishobora gufasha abantu benshi gusumba ikindi nigihe twaje gutazira no guhimbaza. Iyo turi muri louange et adoration n'abatari abantu b'imhemu n'abantu bashasha mu rushengero baragerega ibigumba byabo bikavyuka bakarira bagahembuka kubera yuko iyo duhimbaje Imana tuba twinjiye mu mugambi nyamukuru Imana yaturemeye. Niyo mpamvu mubona biratworohera cyane kunywana n'Imana mu kuyihimbaza gusuma mu bindi bintu byose. Ushobora gusuma biri ugasinzira, ushobora gusenga ukabura icyo uvuga, mugabo ni gake umuntu atangura kuririmba akabura ibyo avuga. Kubera iki kujya umwana avuka yonka natwe biratworohera gutazira Imana. Twaremanywe indirimbo muri twebwe, twaremanywe amajambo muri twebwe, twaremanywe imidiho muri twebwe. Iyo dusubiye mu bwo buzima hari ikintu kiba tunywana n'Imana. Imana ishimwe. Imbere yuko rero musigura ibyo tugiye kwiga uyu munsi ndashaka manze mpere kuri iyi nkuru nubwo umenga nifatanye cyane ibyo ngiye kuvuga ariko turaza gutahura igituma tuko turavuga gutanga ikimazi cy'ishimwe. Hari bamwe bumva ko ata mpamvu yo gutanga ikimazi bafise kubera impamvu izi canke ziriye. Ariko muri iyi nkuru turaza gutahura gato yuko mu buzima bwose ducamwo hari umugambi munini Imana yaremeye ubuzima bwawe urengeye ama episode ucamwo mu buzima. Iyo turaba filme hari igihe umu acteur ananigwa, hari igihe umu acteur asa naho abishoboye mbwa twese turabizi arangiza bishoboye vuga ngo ndangize ndabishoboye. Haleluya. Muri ubuzima tuzoca mu gihe dusa naho tunanigwa tugenda hani dusa naho tubishoboye n'ama episode n'amapashi akurikirana. Ariko nagenda babwire umuntu wese ari mu iki kibanza hari umugambi munini w'Imana, hariho destiny gibanga tutazi yatumiza ngakuri isi. Ibyo ducamwe byose n'amapashi y'igitabo cyamaze guhera kwandikwa. Imana irazire kizohera. Aha niho hava rero insiguro y'igituma tugomba kubaho iminsi yose dushima ibyo dutahura n'ibyo tudatahura, ibyo tunezerwa n'ibyo tutanezerwa, ko tuzi ko nitwizanye ku isi uwatuzanye si impamvu yaturungitse. Mu vyerekeye gukora ama projet hari umu project manager umujera cyangwa umu directeur de projet niwe ofisi igicapo cyaho projet igenda abe execute ababikora arakubwira ibyo ukora we ntubuze aho biherera, ntuzi ko ari intango canke miro canke fin mugabo nyene projet uri karayitunganya warafise igicapo. Nagenda kubwire ngo ivyo uzi n'ivyo ubona ariko yagushize ku isi ifise umurongo muremure. Haleluya. Irabona aho bizoherera kandi mu minteguro yari yarategwe ko naho uzohaca mugabo ntuzohasigara uzohapfa. Amen. Ibi bintu bibitahuye ucu tahura impamvu uteza gutanga ikimazi cy'ishimwe no mu byo tudatahura.
inkuru ntanguye rero ni inkuru benshi murayizi, amen. Abayizi muca muyitora, igikuru nikiri nani. Umunsi umwe Imana ishimwe, umwana w'imyaka 25 ntiyari umwana, yari umukomaswe w'umusore, yaronse umukunzi bakundana kujya abandi bose bakundanye, hari muri Australia. Hanyuma barubaka, bari bakijijwe, bubaka urugo. Bamaze kubaka urugo ntibyatevye, Imana irabahezagira, ibahereza umwana w'imfura, umudamu arasama. Amaze gusama, Imana imugirira neza, imbanyi irakura, igihe cyo kwibaruka kiragera. Rero icyo gihe kigeze, murabyumva, umwana wa mbere atera abavyeyi amatsiko, bari bakoze ibishoboka byose ngo umwana avukira ahantu heza, bategwe n'ibintu byose kugira ngo bakire umugisha Imana itanze. Byari biryoshe, umva bose baribaza, azobasa na se, azobasa na nyina, azobavyibusha, azobayonze, bya bindi byose abantu bose bitega bagiye kwakira umwana. Igihe kigeze cyo kubyara, mudamu aribaruka. Ariko amaze kwibaruka, umwana yakiriye, asohotse bamwakiriye, abaganga bamwakiriye, ntibabwira umuvyeyi felicitation, ntibanamwereka n'umwana. Umuvyeyi arangije arabaza ati mumpereze umwana wanje. Bamuhenda yuko umwana yagize ikibazo, hari akantu gato ko baratunganya bagira bamuzane, arasobanura ati ariko ntacu ni mumunyereke. Bamaze kumwereka umwana, ndavuga ko umuza gusa muyizi, umuvyeyi asanga umwana yavyaye ntagira amaguru n'amaboko. Ndabimutse ko aba bantu bari bakijijwe, bari basavye Imana umwana. Haleluya. Vuga ngo bandanye. Ndaje nanje. Haleluya. Mama abonye uwo mwana acavuga ngo nkura imbere ico cana. Papa nawe agakuru baramubwira bati mudamu yibarutsa, aza yirukangura byuma n'igishugwe aje kwakira wa mwana. Mugabo ashitse abona maso abantu bose barijiriwe. Umuntu umwe aramufata amushira hanze, aramubwira ati reka naguhama kuri imbere yuko yabona mwibarutsa ari iki kintu mwavyaye. Umwana mwavyaye nta maguru n'amaboko afise. Umugabo afata ryashugwa rita hasi nyehereza umuvyeyi. Yinjira ashavuye, asaba amwereka umwana, aramwitegereza ntacu yavuze asohoka hanze. Umudamu yari yiteze amashugwa arayabura. Umunsi mukuru mwiza uvamwe amosozi. Ikibazo bose bibaza cavuga ngo Mana ni kubera iki waduhaye ikicago? Tweko twagusavye umwana, tumwizeye, turabizera. Ni gute wewe Imana nziza ushobora kubahuka ukaduha umwana atagira amaguru n'amaboko? Uyu mwana azova mwiki? Uyu mwana azokora iki? Azotubera umutwaro ubuzima bwacu bwose. Bagira inama yo kumutanga muri oferina kugira ngo bikize umutwaro. Ariko umuvyeyi aravuga ngo nta kundi. Haleluya. Turatangwe gushima no kubita gushima. Nta kundi ko Imana yashimye kuduha umwana atagira amaguru n'amaboko, akaba ari byo yabonye ko yoduha, mumunzanire ngiye kumurera. Ati kandi nzomurera nk'aho afise amaguru n'amaboko, nzomuha urukundo rwose rushoboka. Ibi nivyo data yaduhaye, ibi nivyo Imana yaduhereje. Abavyeyi bakira umwana, bamutahana muhira, bakora uko bashoboye kose guhereza umwana urukundo. Ariko uko bamukunda niko abavyeyi biherera basize umwana asinziriye, bakongera kandi bakarira. Uko la conscience humaine yarababwira ati naho mwitanga muzorinda mupfa mwitanga ntaca azovamo. Umwana arakura, bari baramubwiye ko ari normal, ariko umwana afise ubwonko kandi bukora. Atangwe gukura abona abo bangana biruka, agashaka kwiruka akabura amaguru, agashaka gukina akabura amaboko. Ndabimutse ko uyu mwana yari umugisha Imana yatanze ku muryango. Imana yagabiye umuryango wasavye umwana. Ibitu bitahuye turaza kumenya ibyo nza kuvuga. Igituma ishimwe rikomeye kuruta ibintu byose. Umwana amaze gukuraga mu myaka ya adolescence. Ageze mu myaka ya adolescence murabyumva abantu bose mwakuze, nta kintu kiryoshe uri umwana muto kugira umuntu umusheri urabyumva nyina kubya jotem. Umuhungu rero urabyumva ico gihe iyo myaka abahungu bakina football, abandi bakina karate, no muri box, abandi biruka, ufise impamvu ituma abakobwa bakuzako. Ubundi nawe nta maguru nta maboko afise, nta mugenzi bokina ko nta equipe nimwe akinamo, nta diri nimwe bokina ko nta maguru afise, nta n'umukobwa yoza kumuvugisha ko yoca bamutwenga. Umwana atangwa kuba konse, nawe atangwa kubaza ikibazo, Mana kubera iki wandemye? Kubera iki ndi kwisi? Kwiki wanje kumbabariza muri ubuzima? Kibazo nawe wobaza kandi cyumvikana. Afata umugambi aragenda yiheza ibinini ariko biranka kwapfa. Igihe kiragera Imana iheze yavuga butumwa,
umuvuga butumwa aramushikira amubwira ubutumwa bwiza. Amaze kumubwira ubutumwa bwiza, umwana yakira Yesu. Amaze kwakira Yesu, bamubwira bati Yesu wakiriye akora ibitangaza, yazuye abapfuye, yahumuye impumyi, nawe arabyizera, aravuga ati birashobotse, ngiye kuronka amaguru n'amaboko. Ko muryohewe. Na n'uyu munsi inkuru ntarayiheza, nta maguru n'amaboko afise. Pour plus d'information. Amen. Haleluya. Ndakunda Yesu. Umwana atangura gusenga rero, umunsi wose mwije amubwira ivyo bamwisha byose yarabikora kugira ngo aronke amaguru n'amaboko. Ngo mwijoro iminsi yose yarajya ati Imana ndizeye ejo mu gitondo Imana yazuye Lazaro, Imana ikora ibitangaza, nzobyuka mfise amaguru n'amaboko. Murabyumva ko n'ubu tarayaronka, uko bavyuka mu gitondo yarayabura. Umunsi umwe aricara ariyumvira wenyene, aravuga ngo aho nagahereye ndushwa nuko ntafise amaguru n'amaboko, wosanga aya maguru n'amaboko ntayakeneye muri ubu buzima ngo mbeho neza. None nta kindi kintu Imana yoba yarampaye, nataye umwanya ndaba ibyo mbuze, sinigeze ndaba ibyo mfise. Haleluya. Aca afata ingingo yo gutangura kwigisha abantu, ababwira yuko bishoboka ko umuntu aba hanezerewe nayo bari mu ngorane kuko afise Imana. Agenda ku ishure ku mugoroba nka vendredi, arasaba ati Musa mu makanya ndashaka gupartage témoignage n'abandi. Uravye umwana ameze gutyo bose barayimuhaye, ntari bazigiye kuvuga. Umwana hagarara ngaho abamuzi n'iniki, atagira amaguru n'amaboko, atangwa kubwira abantu bose yuko bishoboka ko umuntu abaho neza anezerewe. Uwari karabivuga nta maguru yari afise, nta maboko yari afise. Hagati mu ikoraniro hari umwana yagira yiyahure umukobwa, yatwanze ko munsi yica. Umwana ngari mu ishengero yitegereza niki ukuntu avuga ko bishoboka ko umuntu aba hanezerewe atamaguru n'amaboko afise. Nawe ararabasa amaguru n'amaboko, abona umuntu yarakuye kwiyahura ariko arashima. Nawe yarakuye nawe afise amaguru n'amaboko agira yiyahure, ngo ava mu ikoraniro azarirukanga amugwa mu nda, aramubwira ngo uyu munsi ukijije ubuzima bwanje, nari napanze kwiyahura, ariko kubona umuntu nkawe avuga ko bishoboka ko tubaho neza, ndahindutse kandi ndabihevye. Hari umugambi munini w'Imana unyegejwe no mu bintu byitwa bibi dutunze mu buzima, no mu byo twabuze, no mu byo tudafise. Hari plan de Dieu kandi bi parfait. Uwo munsi nikamenya ko Imana yamwimye amaguru n'amaboko kugira ngo niyabwira abantu ibyizigiro baze bavyumve, azoba karorero kumvikana ko kuba ugowe kuko yaragowe. Uhera uyo munsi atangura kwigisha, yize koga, aragira natation, atagira amaguru n'amaboko, yize ibintu byinshi, asha mu ishuri ariga, araheza university. Imana ishimwe. Ubu tuvugana amaze kugenda ibihugu birenga 60. Haleluya. Inzu ya mbere nziza ababyeyi batunze niwe yibaguriye. Amaze guha n'aba president n'aba vice president kwisi n'abami. Umwana atagira amaguru n'amaboko Imana mutanze nk'ingabirano ku muryango. Abari bazi ko bazomwikorera yarabikoreye, abari bazi ko bazomutunga yarabatunze, abari bazi ko bazomugogwana yarabakijije, kandi nta maguru n'amaboko n'ubafise. Utegeza gutakibaza cy'ishimwe. Inyuma y'ibyo ubona hari umugambi munini w'Imana ku buzima bwawe. Ibyo uraba ntibiguhende, ibyo bito bizovamo binini cyane. Haleluya. Imana ishimwe. Iyo umaze gutahura ibi bintu, nashatse gutangira inguruke ngo tutangure tugende twumvikana. Ndazi ko ushobora kuba ngusanze ata mpamvu ufise yo gushima, ariko ibyo uraba ntibikubuze ku mugambi w'Imana munini. Hari ibintu muri Bibiliya dukunda kuraba abantu benshi bikabenspira, ariko bidakwiye kutwenspira na gato ko bitari biryoshe. Iyo dusoma inkuru ya Mose ari mu bugaragwa afise inkoni yo kuragira, abantu babaye ruguru bakaragira, inkoni y'umwungere ni mu ruhura rushe, ni yagarama kakiganyira, yarushashira ku bitugu, ariko aratuga imisozi arusha arayifadikiza. Mose yigendanye imyaka 40, kandi nibaza cyo nkoni yari yamurambiye. Wahoze ari umugeneral, wahoze agwana, igihe carageze aba umukwe wo kundaro, akorera sebukwe, kandi ababwira iyo ukorera sobukwe aguhema amahera tumutazimuka. Mugabo si basobukwe bose. Aravuga ati ayo ndaguha narakarikiye ndazi ntuzopfa uvuye nga. Imagine kugira umugore abizi neza ko se we aguha amahera zo tumutimuka.
imiliyasiyo y'imyaka 40. Inkoni Mose yarafuse umunsi Imana imubaza ngo ufise iki, yayibwiye ngo hari icyo mfise atari ya nkoni y'amaganya, hari icyo mfise atari iyi nkoni gusa nagendanye imyaka 40 naruhanye ndagirira data bukwe ampemba amahera atuma ntimuka. Muyandi majambo yaravuze ngo reka kuntesha umutwe nibabariye, kurantesha umutwe gusa. Mfise iki nyene, mfise inkoni, nta murima mfise, nta nka mfise, nta konte ngira, sigira nahomba, nta diplome ngira, nta zina ngira, mfise inkoni. Niko yishuye Imana. Imana iravuga ati iyo nkoni nyene iyo niyo nzokoresha ibitangaza n'ibimenyetso, nizo kujana kwa Farao. Imagine inkoni y'amaganya yacize inkoni y'ibitangaza. Iyo dushimira Imana itora ibitagira ubuzima ikabihereza ubuzima. Haleluya. Umugore umuvugishwa umunsi yaraheranye agiye kwa Elisa, yamubwiye ngo ufise ikinyene atarutumesa nsigaranye. Ntivyari ibintu atunze basha, nayo yimviye mu bintu byose utunze ko ugeze kwijana c'amajana 2. Havyo nzi. Amen. Kage niko yarafise. Enda kubwire. Haleluya. Ibi bintu mwabitahura. Gushima Imana birakomeye gusumba gusenga Imana. Twaremewe gushima Imana. Iyo dushimye Imana twangaje ijuru gukora ibitari yategwe gukora. Dimanche passé mikuteme nabwiye abantu gushima n'ururimi rw'ijuru. Mwijuru Imana urimi yumva nishimwe ry'abantu. Abamarayika bari mwijuru bahimbaza Imana. Igihe cyose abantu bafashe umwanya wo gutazira Imana, Imana imanuka muri bo. Imana ishimwe. Haleluya. Tugere muri Zaburi 66 kuva ku murongo wa mbere. Haravuga ngo muririmbire yemwe abari mu isi yose, muvugirize Imana impundu, muririmbe mwerekana icyoro cy'izina ryayo, muhimbaze ishimwe ryayo, mubwire Imana muti erega ibikorwa byawe biteye ubwoba, ubushobozi bwawe bwinshi buzotuma abansi bawe bose bakunamira baguhema. Abo mu isi yose bazogusenga bakuririmbe, bazoririmbira izina ryawe. Nimuze murabe ibikorwa by'Imana iteye ubwoba kubyigirira abana b'abantu. Yahinduye ikiyaga ahumutse kandi baciye mu ruzi n'ibirenge, aho niho twanezerewe muri yo. Iganzisha ubushobozi bwayo ibihe bidashira, inyonga zayo zitegereza amahanga, abagararije ntibishire hejuru. Dawidi avuga ngo yemwe abari mu isi yose muvugirize Imana impundu. Yesu nashimwe. Haleluya. Nimwasoma Bibiliya nitwoyizunguha cobe ikigwa kinini, mugabo ndasita gusa. Muzosanga ahantu hose hanini Imana yakoze ibitangaza biteye ubwoba. Ndiko ndavuga ibintu biri surnaturel. Amen. Hamwe abantu bari basenze amasengesho yo kwizera, mugabo henshi abantu bari bahimbaje. Ndabakarorero, impome z'Yeriko zabomowe n'induru y'abana b'Imana. Bageze ku munsi ugira ndwi, bageze imbere ya Yeriko, niko murabyumva, na strategy nimwe bari bafise kiriya gihe cyo kubomora impome zubatswe n'amabuye, kuko nta matingatinga cyangwa amamashini abomora ibintu bari bafise. Ikintu cyonyine bari bafise, Imana babwiye ati muzunguruke maze ku munsi ugira ndwi, ku ncuro igira ndwi muze gukoma induru. Nicyo ariko aravuga, muvugirize Imana induru, impundu, muitazire. Kabiri, igihe Yehoshafati atsinda, Imana mubwiye ngo bahimbaze, batangwe kuririmba, Imana yica abansi babo. Umunsi ishengero ryuzura mpemu yera, bumvise induru, bavuga indimi zitamenyekana. Ndiko nabereka ariho ubucuti buri hagati y'ibitangaza surnaturel no gutazira. Haleluya. Paulo na Sila bava mu ibohero barataziriye. Gutazira singaruka z'ibyaheze byamaze gukogwa. Gutazira n'urufunguzo dufasha kwakira ibyo tutararonka. Ntidutazira kuko byaheze, dutazira kuko bishushe. Iyo amasengesho yaheze, iyo kwizera kwaheze, iyo amashikanwa yanse, iyo amarira yanse, cha dutazira Imana. Ni hokuru ya nyuma ishobora kurangiza ibyananiye intamba ibikoresho bya mbere. Iyo tubitahuye, igituma tuvyita ikimazi nuko des fois c'est pas facile gutazira kandi ubabaye.
c'est pas facile guhesha Imana icubahiro kandi utagira impamvu yo guhesha Imana icubahiro. Niki yamaze igihe agwana n'ibyabuze kandi byarumvikana ko abantu bose yabona ko bafise avantage ko bafise amaguru n'amaboko, ariko ntiyari yazi yuko yari afise inkuru muri we. Imana yaramuhaye ubushobozi mu maboko, yabushize mu rurimi. Nagenda kubwire ngo ibyo udafise niba ukubuze kubenefisia ibyo ufise. Ibyo ukenye ntibikubuze kwakira no gukoresha ibyo utunze. Ndibuka umunsi umwe umuntu umwe akuze yigeze kumpanura. Murabizi mukira abajone umuntu irukana ibintu byinshi, arambwira ngo Christian, nukiruke inyuma y'umuryango wugaye, ufise umuryango wuguruye. Utazododora umuryango wugaye ngo usange ni wari wuguruye wugaye. Banza uce mu wuguruye, ubanza usheke no muri chambre principale. Umaze kubona ibiriyo uze kuza gufyinatira kuwugaye. Nawe ndakubwira ngo concentre-toi de ce que tu as. Nezererwa ibyo ufise, ibyo Imana yaguhaye. Ubanza ubibeneficie, uhejeje ugwane n'ibyo utagira. Birashoboka ko ibyo ufise byo kwishura ibyo udafise. Birashoboka ko ibyo ufise byo kemura ibyo udafise. Birashoboka ko indani mu byo ufise hari, ndakubwire no mu byekeye ubuzima, quand on commence à transformer ivu umucanga urava mu itafari. Iyo umuntu ashize ingufu mu byo afise akuramo ibyo adafise. Haleluya, haleluya. Iki nico bitaro impamvu ubuzima bwa mbere tuvuga ngo kubaho ikimazi cyo gushima no kunezererwa, kuba satisfait, kuba apprécier ivyo dufise. N'ubuzima tubaho duha agaciro ivyo dufise. Haleluya, haleluya. Navyibuka twe na madame tutararonka umwana, muravyumva aba makrize. Nakunda kumubwira ijambo yaba makrize mwe sheri. Umwana tuzi igihe azozira kuko ivyo si iwacu. Mugari ikintu dufise turabana je na wewe. Amakrize ni yabandanye birisika kubura umwana ukabura n'umugabo. So rero turabukuntu tubanze tubane neza je na wewe. Byo turabifise. Tube sûr. Hama tubifise umwana azoza. Mfise philosophe ivuga ngo ibyo mfise birakomeye gusuma ibyo ntarabona. Parce que ntahari nta masezerano. Ndabisubiye utari vivant nta mase ni wi stress uzoja kwa rujante kandi nta mugabo azokuronga uryamye kwa rujante. Ugomba gusigara uri muzima kugira umugabo ashiki. Ta vie est tellement importante gusoma ivyo urindiriye. Ukigwana n'ivyo utarabona zigama ivyo ufise. Wewe urazimbye gusuma ibisigaye uko bizoza kuri wewe usanzwe uhari. Birivuga ngo isazi nzima iruta intambwe ipfuye. Haleluya, haleluya. Abapfuye turabasumba kuko ibisigaye kuza ku isi n'ibyabari bazima. Iyo tuvuga gushima Imana rero nuko apresi ibyo mfise. Ndafise ubuzima. Niba warize utararonka akazi urafise diplome ntaco. Vuga uti Imana naho ntarakabona ngiyi ndayifise. Iki ni kintu wampaye gushikako. Haleluya. Iyo tuvuga ikimazi cy'ishimwe nigihe tuba ahantu tunezerewe ibyo Imana yaduhaye. Iyo mvuze kunezererwa si ukudashaka ibisigaye, ni ukuvuga yuko naho nkirindiriye biriya ndaremeshwa cyane n'ibyo wampaye. Binyereka ko niba warampaye ibi n'ibindi uzobimpereza. Muko murantahura. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Haleluya, haleluya. Dawidi avuga ati rero yemwe abari mu isi bose muvugirize Imana impundu. Ndagoye devoir nugera muhira ndazi ko wanditse ivyo udafise uzobizana le 31 décembre. Vuga amen. Ndabizi ko wabyanditse niya mitwaro urindiriye kuzosaba Imana umwakuze, ariko uyu munsi genda wandike ivyo ufise. Uyu munsi genda wandike ivyo ufise kandi urabe ubisuzume byose uzosanga ufise byinshi. Amen, haleluya. Igitoro kigitangura kubura uravyumva nyene abantu baba bidoga babuze ibitoro. Nkabwiye numvize niba udafise taxi voiture, c'est taxi guru. Toi les pieds, t'as pas besoin de carburant. Si tu es fort tu marches. Kandi ukagenda unezerewe. Kubera iki? Urafise amaguru. Il faut apprécier. Ntushobora kuba muri crise utazi kujera ivyo ufise.
nubaho wipfuza ibyo ubuze uzokwicwa n'ibihe. Ndabisubiyemo, niwabaho wipfuza ibyo ubuze uzokwicwa n'ibihe bizokudeprimisha, uzokora amakosa, uziyica. Mugabo nuwa press ibyo ufise bizogushikana ku byo ubuze. C'est très important kumenya ntunziki nibihe mfise. Urazi gutera inkuru byo gutunga wo twenza umuntu akagucorera. Gumana umunezero wawe, kuraha amacungu, uvuga ngo kuraha amacungu, genda utwenga. Imana yaguhaye gutwenga byo gufasha. Andika ibyo ufise iki? Haleluya. Urazi icongereza gihagaciro n'umuntu ubwo uti bonjour nitwa Christian ndavuga n'icongereza. Basha ko mutwenze. Haleluya. Nibaze ko nikunda batwenze. Umuntu wese kugira guha agaciro abanza kumenya urinde. Mani majambo inyuma y'umubiri mbona hari iki? Urinde. Ushoboye iki? Uvahe? Utunze iki? Urinde. Mviriza nkubwiye ntudanaze ivy'ubuzi. Numubwira ngo je ndi nakambuzi ndi nakamfise ibi. Rero évalue ubutunzi bwose ufise en termes d'argent mais aussi en termes de talent et d'expérience. Nabwiye abantu ndabatwenze. Hari abantu ngahi Bujumbura bashaka gukora umugambi mu Cibitoke bataza hano gukora umugambi. Hari abantu bari ngaha bava mu Cibitoke bari ngaha bishwe n'inzara kandi bahuye n'ukene wotangura kudanaza Cibitoke ukavuga ahantu himbuka ukavuga ahantu hari amadiri ukasigwa hari abagwiza tunga babuze iyo baje bashaka kujayo bo gucora ukaja kwabereka kuko uva mu Cibitoke n'ubutunzi ko waravuyeyo. Hari abantu bashaka kuja gukorerayo ivyo tuzi aho twaciye ivyo twabonye n'ubutunzi. Niba waranahombye ukaba warigeze kudandaza ufite experience yo gucuruza hamuneka aranyumva ubushobozi bw'ibwo mfise mu kuronka ivyo ntafise. Amen. Niba ufise inguvu ubaye mukarani wohembwa, utwaye ikinga wohembwa, ubaye bodyguard wohembwa, niba udafise amahera ufise inguvu uri tane uri maori. Haleluya. Nubutunzi siriko nabatwenze abantu bose bagera kuri nabantu bazi gukonsidera ivyo bafise sur le marché du travail. Yo bagiye kugwana mwisi baba biyizi ivyo bafise bituma barinda intambara, bituma bihanganirayo, bituma badacika intege uko arazi cari arazi cafise. Nivyo hari ivyo bamugaya ariko hari ibindi yizi ko ashobora kuba atazi vyinshi bagabati naho ntazi vyinshi fise umwete kubasumbye nihangana kubasumbye sindekura vyoroshe. Jewe nkiri umwana ngiye guca ibiti naraca ibiti abandi bakavoje ngasigarayo. Ico niziko sinzi ivyo mumbwiye sinzi kubikora ariko iconzi ndiga n'ingoga. Banza wiga ivyo ufise. Haleluya. Gushima Imana rero imbere ko tutazira tuvuga aya majambo ni cet état de satisfaction ni umutima tugira wo kwapressa ivyo dufise. Basi mushimira Imana mwese muri Bujumbura. Hari abantu bari rugo ko barasenga kuzi Bujumbura. Shima Imana ko uwe uri Bujumbura. Uvuga ko amahirwe yose aje abanza gushikira Bujumbura. Imana ishimwe. Mumereza amen nziza. Haleluya. Haleluya. Tugende rero. Dushima Imana ryari? Dushima Imana igihe cyose Imana dukoreye igitangaza. Tuje muri Exode 15:2. Igihe cyose Imana dukoreye igitangaza utegerezwa vuga ngo ntegerezwa gushima Imana. Hari abantu bacu bagenda guca babanza kwigarukirako bataragarukira ku Mana. Imana ishimwe. Haleluya. Okay. Indirimbo ya Mose bakiza abansi. Maze Mose n'abisirayeli barimbira Uhoraho indirimbo bati ndarimbira Uhoraho kuko ari intsinzi y'agahebuzi. Ifarasi niwigendera ko yabitereye mu kiyaga. Uhoraho ni inkomezi zanje n'indirimbo yanje amihindukiye agakiza. Uwo niwe Mana yanje nanje ndamuhimbaza. Niyo Mana ya data nanje ndayishira hejuru. Amen. Imana ishimwe. Iyi ni korasi Mose na Miriam baririmbye bamaze kuja ku kiyaga gitukura. Imana ibajabukije ikiyaga gitukura bagiheza Miriam acatera indirimbo. Igihe cyose Imana dukoreye igitangaza ndiko ndabisubiraho ndiko nabwiye hari abantu ngaha baronse ingo zivuye mu bitangaza zicazijemwe abadayimoni uko umunsi barugeramo ntibashima Imana. Hari abantu baronse akazi bakigerayo ntibashimira Imana. Igihe murabwire c'est très difficile muri ubu buzima kubona igitangaza.
Ce n'est pas du commun kubona akazi. Ce n'est pas du commun kuronka abakiriya. Ikintu cyose Imana ikugururiye kirasaba ishimwe ryawe. Kirasaba apote akunda kuvuga ikintu cyanyigisha iyo meje gikorane cy'ubugingo busagutse fata yindi minsi nkaje gushimira Imana. Ni itegeko ryo kugwira, ni itegeko ryo kuzigama ibyawe, gushimira Imana inyuma y'igitangaza. Hari abantu bambaje maze kuronka umwana impamvu ntamushize kuri statut, nange ifise umwanya wo kumusengera. Imana ishaka kuguha umuntu ucurange dushimukubita kuri statut utaramwereka Imana. Ababikora sinda bacira urubanza niko mvuga jewe. Mais je savais que je dois encore prier. Neza kubera Imana merci. Nkereka Imana umwana Imana impaye mbere ko abantu bamubona. Kubera iki? Ikintu waronkejwe n'amoso zurira Imana kizigamwe n'amoso zishimwe. Kizigamwe no kurira kwawe. Uvuga merci. Haleluya. Reka uhora ahabwa icubahiro. Muri mbye yavuze ngo abantu bashimira wabagabiye inka mu kintu niko bimeze. Iyo umuntu yakugabira baramwivuga. Natwe twivuga Yesu yaduhaye agakiza. Niba gusanga ufise akazi ntubabwiye ngo narize cyane, ubabwiye uti Yesu asenga yanyicatse kuri iyi ntebe nahoze ndi umushomeri none ndakomeye. Imana nsenga yashizeho bamenye Yesu wawe kuruta diplome yawe, bamenye Yesu wawe kuruta ubwenge bwawe, bamenye Yesu wawe kuruta kwideburira kwawe. Ni wadanaza ukunguka vuga Yesu yakuzaniye abakiriya uko arabagusubya kudandaza batararonka abakiriya. Mose na Miriam babonye bacabutse cya gitukura ntibace bihapore. Katubanze twihepore. Haleluya. Umukozi w'Imana umwe mu Rwanda yaciye mu nzara ikomeye. Hama yarashonje cyane. Umunsi umwe aratunga. Bamuzanira inkoko rero. Imugeze imbere arayitegereza. Ayiraba igitsura ati ubu rero uraje. Ubu rero uradagambye uraje. Nanje ndakubwira cyagihe nari nshonje wari uri hehe, ndi mu mwobo wari uri hehe, ubu nanje ndakwanse sindakurya, ndavyanse sindakurya. Aho bari kumwe babaza ngarasara mugabo yari karakiri gikomere abati iyi nkoko narayisengera narayipfuza. Haleluya. Reka kwigarukirako Imana igukorera igitangaza yihereza icubahiro mu izina rya Yesu. Yishire hejuru yitazire tegura igikorana abantu base basenge tanga ikimazi cy'ishimwe. Haleluya. Izaburi indirimba si ya bene Safu si ya Dawidi ni mva mutima ivi ndani n'ivyo Imana yankoreye narayibonye inkorera. Igihe cyose Imana ikoze ikwira ishimwe ryawe. Ibi ni byo bintu bimwe bituma abantu badateba mu bintu barimo. Nkunda kuvugira ijambo naryo ryakire ngaha muri ubu buzima nta hantu namwe hari amahoro. Ibigeragezo ntibihera bihindura amakoti byonyene. Cyahora kiri kuri noir kija kuri blanc. Ni ufise ibigeragezo by'uko utarubaka urugo uzogira ivyo by'umugabo navyo, biheze hazi by'umwana, biheze hazi by'ishuri uzorinda upfa kirusha. Ikigukiza n'umunezero uhabwa n'Imana. Niba uri kumwe n'Imana izohindura amarira yawe indirimbo, izozigama ibyawe neza. Ntaco wokora ngo usecurize ivyo ufise. Nta kintu na kimwe dufise kitogenda no buri kumunwa bugira iki. Iyi niyo filozofi ufise mu buzima. Rero ikibiduha gumana nayo. Buti Imana ndabizi nibi vyogenda. Rero muri uru rugendo dutangwe naho nyene tugumana. Tugumana niki? Nishimwe ry'Imana. Haleluya. Imana ishimwe. Vuga uti nzoshimira Imana ineza yayo. Haleluya. Turashimira Imana igihe tworonse amasezerano y'Imana. Iyi Imana duhaye isezerano. Luka igice ca mbere umurongo wa 46. Igihe Imana duhaye isezerano. Bantu b'Imana je ndibuka sinzi ko birabashikira. Urashaka gusenga usaba Imana ngivuge. Sha Imana nayo nyene Imana ihezagire. Ikanga. Haleluya. Isezerano. Luc 1:46. Haravuga ngo Maria aravuga ati ubugingo bwanje butazira umwami Imana. Umutima wanje unezerewe Imana umukiza wanje kuko yabonye guca bugufi k'umusavyi wayo kandi uhereye ubu abibihe byose bazonyita umuhigwe. Maria yaraheje kora isezerano ryandi ko azovyara umukiza. Yari muri gihe kigoye yiribungenze Yesu. Bose bamwita Imarayi,
bamwagiza ko atagira yavuye. Ariko Mariya amaze kumenya ko Mareka amubwiye ati uzovyara umukiza, yatanguye gushima Imana. Ko aravuga ati n'ubuntu ndiriwe jewe Mariya kumpa kuvyara umukiza. Nagenda kubwira isezerano ryose Imana gwase la faveur de Dieu. Nta kintu na kimwe s'amasengesho tuma Imana ivuga. Samariya tuma Imana igihe cyose Imana igwaha isezerano. Umuntu aguhaye isezerano bakwijeje ikintu kanaka aturagaruka bizokunda uraza nzobigukorera ukivyumva ivyo bintu bakibikubwira taha muhira ugare uti Imana gushimiye inkuru nziza abo mwisi bose bazonye tuwahiriwe uko mfise isezerano naronse isezerano ivyo bizotuma ritagenda utaribura. Wumva kuzoja muri Amerika ukahamagara biwanyu bose bakarara bakurotse. Tuba tuvyita gutama imbere y'umuziki. Hari umuntu atamba batarasha mu instrumental. Umuntu akubwira ngazoguha akazi bose ukababwira ukuntu nabo uzobarihira amazu. Abantu babiri bari bafise ubuzima bugoye, hama umuntu araca arababwira ati mu mwaka uza nzobaha inka. Hama umugabo aravuga ati kiraciyemo. Iyo nkigishika nzoyijya naye nkeneye kwinywera urwagwa. Umudamu atoya izotamase kugira ngo turime. Barangije baragwana. Bagwanya abantu baje kubanguranya bati yangirihe atoya niyo n'umuntu yaracinga dusezane kizoza. Hari abantu bameze gutya bikwegera ingorane bitaranabaho. Ibi bintu bitaraba biguye kumenya Imana gusa. Vuga ngo bitaraba bikuye kumenya Imana yonyene. Ibitarashikana amabanga yayo. Je n'Imana niyo tuganira. Kuramwa abantu batazokubaza. Otangwe gusezerana abantu uzorihira ruwaye bataragwa n'umushahara. Utarasinya na kontra. Uvuye kwakuye ngo uzogaruke wosanga uwo muntu yarapfuye cyangwa yo kwimuka gufata indege cyangwa yo bivamwo niki kubya kwashitse. Amasezerano yose twakiriye tuje imbere y'Imana. Dushima Imana. Dusheko kashe tuyakire. Komera Imana amashimwe izina rya Yesu. Haleluya. Bantu b'Imana. Igituma Imana twaviza ibigiye kuba. Suko bidashobora kureka kuba. Hari ibintu twumvise bitabaye. Ntavyuzi none. Ntavyuzi. Bya bintu somubabye ngo je ngiyo iyo hataba ingorane umba n'umubose. Ego. Vuga ati félicitations. Hari abantu bikiri muri transmission biko birigwa. Tugiye kukurungikira biko birigwa. Ukarinda ufungwa. Ukavyara n'uwa gatanu. Ugasanga madamu yaranagiye. Baguheraniye batarakuriye bakazokuya après 15 ans. Amasezerano turayumva kandi twama tuyaronka ariko niba kiba yakira kubera iki ntidushimira Imana. Niba wofata iminsi 40 ukiyangusaba Imana ikimenyetso cy'ivyiza hama kikaba nongeye gufata n'iminsi 7 basi gushimira Imana ko wumvise amakuru meza, Satani azogutwara ivyawe, Satani azokwiba. Amen. Erabwira abo mwisi baratwenza ari umuntu yigeze gusezerana akazi hama bucaca gusinya kontra arara mu kabare agiye guserebra n'abagenzi babwiye ati ejo azoba hahiye ejo kiza kivuye mu induru ibintu mfise ni hatari araborerwa vyuka amasaha yaheze ni present nabwire muje imbere y'Imana gushima nimwaje imbere y'abantu canke imbere y'ugwagwa canke imbere attention niyo yonyine ishobora kutuzigamira ibyacu, niyo yonyine kudushikiriza ibyacu. Igihe cyose wakira isezerano ry'Imana mukozi Imana aragusenga kubw'icyo Imana imubwiye. Uhuye n'umuntu akomeye guhaye isezerano muri wanyu baricaye bagusezerana ibintu kuri Mariya yacu bagusezerana naho yo bari nk'igugwa 50,000 wishimira Imana. Muramaze kuzumva inka zo kuri Mariya yacu zigwa 50,000 mugabo naho yo bari jyanka kandi wishimira Imana. Imana ishimwe. Haleluya. Kome nkamera ni ntoyi. Okay, tugene kandi dushima Imana ryari gihe turi mu ngorane. Rero nta uvuga amen. Nta uvuga amen. Dushima Imana, dukwiye gushimira Imana igihe turi mu ngorane. Yo buri mwe 21. Igihe turi mu ngorane dukwiye gushimira Imana. Niba uyu munsi uri mu ngorane ntugere udashimiye Imana. Ntushavure ko nanje muhanda zigira kandi ntuzi ko ntazifise. Tugomba gushimira Imana. Yobu yavuze ngo amaze kubura abana biwe, abuze impene ziwe, abuze ibintu byose yari yabibuze byose.
cyo bita tragédie, destruction. Avuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa kandi nzosubira mu nda y'isi atacyo nambaye. Uhoraho niwe yagavye, uhoraho niwe yagaburuje, izina ry'uhoraho nirishimagizwe. Alo. Ariko niba inkuru ya mbere mwayifashe, ntimwabonye yuko nibibi biri mw'ivyiza? Ntimwabonye ko nivyo tubura biri mw'ivyiza? Ndababwira ikintu kimwe, Yesu nashimwe. Umugabo umwe yavuze ngo ibihe bibi bivyara abagabo bakomeye. Abagabo bakomeye bakavyara ibihe vyiza. Ibihe vyiza bikavyara abantu babafeki. Abantu bafeki bakavyara ibihe bibi. Ndabisubiyemo. Les mauvaises saisons, les moments difficiles, disent les hommes forts. Parce que c'est dans le feu qu'on se forge. Alléluia. C'est dans les dettes qu'on apprécie l'argent. C'est dans l'humiliation qu'on apprécie la valeur du y'agaciro k'umuntu. Igihe bagusuzuguye umenya ko icubaro kizimvye. Les moments difficiles nous forgent. Zitugira bakomeye. Vuga amen. Uri kuca mu bihe bikomeye, bugi Imana yakwizeye, tuyelo ni wowe umusirikare wejo. Ukwiye gushimira Imana, Seigneur, wakoze kunyizera. Kuko ibi bihe bikomeye bigiye kungira umuntu akomeye. Haleluya. Imana ishimwe. Number 2, gushimira Imana nukuvuga ngo Mana, iyi ni saison, ni page, hari yindi zoza. Uri Imana iyobora ubuzima. Yavuze ngo ni Imana yari yarangabiye ivyo mfise. Ni Imana yisubije ivyo ifise icoro kibicayo. Haleluya. Iyo ndababwira ibi bintu, suko umuntu aba arabayeho ubuzima bwose bigoroye. Hari ibintu umuntu yaciyemo bibabaje. Ariko ivyo bibabaje ivyo byaduhaye ishimwe dufite uyu munsi. No kubaza témoignage yawe. Inyuma y'ivyo tukwapreciate yako habitse umubabaro. Inyuma y'ivyo gukomera kamashi ndabizi ki inyuma yawe mu mugongo hari inkovu. Gusa washize ki koti kandi uraberewe bravo mugabo dukuye mu mugongo twayisangayo. Kandi ivyo bihe bibi nivyo byakugize umuntu akomeye. Mu bihe bibi Imana ihabwa icubahiro. Ndababwira mu bihe bibi Satani akubwira ngo uje kubapfumu. Mu bihe bibi Satani gusaba gukora ibyaha. Sous prétexte ko Imana yagutaye. Ariko Imana si Imana gusa ko yatugaburiye. Imana ahubwo ni Imana kuko nizi kudukura mu bihe bibi kabihindura ibihe byiza. Niba uyu munsi twubaha Imana nuko tuza abantu yakuye ahantu habi harengeye aho turi ikabakureka bahindura ibihe. Irakunda kwihesha icubahiro iyo abantu bose bananiwe, y'ubwenge bwose bwananiwe kandi niyo bikora atawuriyo. Imana ishimwe. Ninde umvije indirimbo y'Abadventiste ivuga ngo mbega wari uri hehe? Barayizi iyo ndirimbo? Apana kuki wabyemeye. Ibiri hehe igihe abacu baba bapfuye. Yesu yavuga ngo ibiri hahandi yari iri gihe umwana wayo yapfa ku musaraba. Nukuvuga ngo haleluya. Haleluya. Imana ni Imana yica kandi kazura. Imana ni Imana, haleluya, ise specialite yo gukorera mu bihe bigoye. Abantu nabo bafite specialite yo gukora mu bihe byiza. Kugira ngo ibe yubashwe kandi itinyitse nuko ibihe bibi byanje ndimwo ishoboye kuba insangamo ikabinkuramo. Iyo turi mu bihe bibi shima Imana kuko izuba rigiye kwaka. Nkunda kubwira abantu niba warabonye Satani komera Imana amashi usigaje kubona Imana gusa ko Satani warejeje kumubona nta bindi bisigaye hasigaye Imana. Fusuko Satani hasigaye kubuze yaje kera mumaranye imyaka mubana. Azoza aje guti umbe Satani turamenyeranye hasigaye Imana gusa. Ibihe bibi iyo byatuje habasigaye ibihe byiza. Niyo dushimira ega nta kindi gisiga ivyo bihe bibi bizovohaza ibihe byiza. Uko nta bindi bibi bisigaye kandi byaraje. Turi muri dynamique apotre akunda kuvuga ngo ni waje kugira mariage umusezerano ni byiza kumuzona mu bihe byiza ko ibihe bibi byo bizizana nato bivuga. Ibihe bibi zokwiyemvita ntibikuna invitation birizana biravumba. Amen. Paulo na Sila bari mu ibohero baboshwe n'iminyororo bashimira Imana batazira Imana mu bihe bigoye. Imana ishimwe. Haleluya.
muri ibi bihe bigoye ko bataziramwe Imana irabatabara. Nababwiye yuko gushima biraruta gusenga. Kwa mbere nababwiye yuko hari umumisiyoneri dimanche iheze yagiye mu Bushinwa hamagwara ingwara ikomeye. Agwaye ingwara ikomeye bamusiga muri chambre ngo apfireyo. Hamatangura gusenga kujya mwese mwigishijwe. Irukana iyo ngwara, atura kwizera. Tegeka, atura, arasenga rero. Uko yasenga niko yarema, uko yasenga niko yarema. Uko yasenga niko yarema, haheze umwanya agira vision, abona umunzane. Abona uruhande rw'umunzane urapakiye wamanutse. Mbwa kandi gahande karareremba hejuru. Imana ndamubwira ngo kiya gihande ubona kiremere n'amasengesho menshi yawe. Kiya gihande gisigaye n'amashimwe yawe. Hagarika gusenga utanga urushimwe. Ushimire ko ndagukijije. Misiyoneri atangwa gushima Imana. Uko yashima niko yaremba. Mugabo ikintu yatamwe kuhomaka. Uko yashima Imana niko umutima we wizera. Uko yashima Imana niko ivyizigiro vyagaruka. Mwagera ahantu yibagira ko ababaye, mwarangeje akoma induru, atangwa gukoma induru. Abamugwaje bavuga bati uko niko abantu bapfa dose experience n'uwapfuye wa munsi yagiye akoma induru. Mwitegura tugiye kumuhamba. Haciye umwanya wowe narasohotse yakize. Hari ahantu amasengesho ananirwa. Niba wahageze mvena kubwira ikintu usigaje no gushimira Imana. Twasenganye n'umujene ari mu Buganda tugiye gusenga ku musozi acarambwira ati banzo rindire inama yihuta arambwira ati mumbwira amasengesho dusenga dusigaje ntarasenga. Nasengeye mu mazi, nasengeye mu giti, narakubisa abadayimoni, narisonzesheje, nakoze iminsi 40 imbere ko dusenga mbwira isengesho risigaye. Ico gihe nari ngira umwana sinebwamenye ko asigaje gushima. Nabone ngena kubwire ko niba byarananiwe bya bindi usigaje ikintu kimwe uvuga ngo usigaje ikintu kimwe. Usigaje gushimira Imana. Usigaje kuvuga uti Imana ndakiriye ivyo nagusabye. Kuko uri Imana y'amasezerano. Haleluya. Turashimira Imana, amen. Kuko turi mu bihe bikomeye ko twizera ko Imana izodutabara. Imana ishimwe. Amen. Ikindi dushimira Imana kubw'abandi. Tugomba kubaho dushimisha dutanga ikimazi cy'ishimwe kubw'abandi. Abi Filipi igice ca 3 Paulo yakaravuga ati nshima Imana uko bukeye ko bwije kubwanyu. Gushima Imana kubw'abandi, kubw'abana bawe, kubw'ababanyi bawe, kubw'inshuti zawe, kubw'igihugu. Ndabwire niba Yesu nashimwe. Haleluya. Haleluya. Umeze amena nziza. Yasiku iki kintu dusenga murindire mu minota mikeya. Ndakunda gusigura yuko atawundi sindiho. Atawundi s'il y a pas le prochain, je n'existe pas. Ndiho kubera uwundi. Atawuhari nanje sindiho. Kuko navyawe n'umuntu, nigishwa n'umuntu, nambikwa n'umuntu, ngaburirwa n'umuntu, ngiga ubutumwa n'umuntu, sengerwa n'umuntu. Uwundi ni ihuriro ry'abandi. Nta kintu cyambere giteye ubwoba nko gukena ukisanga abagenzi bose barakenya. Gukena byari bisanzwe. Mugabo wisanze n'abagenzi bose ufise n'umuryango wawe wakenye, ivyo bintu birateye ubwoba. Ariko ukenye bose batunze, ukurikira tunga ninde? Shima Imana kubw'abandi. 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 Shima Imana kubw'aba twigeze kujana n'abagenzi ahantu mu rupangu umugabo yarafise imodoka 17. Tugezeyo mwumva batanga kwidoga ngo kuno gusesagura. Wowe naje ndikunda twenga. Takati ndanezerewe mu Burundi. Umuntu afise imodoka 17. Kandi nta bwana bwari burimo. Zari imodoka ziteye imbere zikuze zica ubwana. Jewe ndababwira nti urashaka kuba muri community y'abantu batagira n'imodoka nimwe wo kusengera imodoka bibaye bikugoye kuyigura bigasaba ko bayikugabira umva yukura hehe. Ugomba kuba mu bantu bashoboye. Shima Imana kubakomeye, kubize, kubahungutse, kubavyaye, kubagize mariage, kubatsa amazu, kubagiye hanze. Ukubwo no buvugishwa ko nawe ni usubirayo. Niwe ushikiriwe. Imana itabara abantu izo gutabara. Ibohora abantu izo kubohora. Ikiza abantu izo gukiza. Iyo mbona bakira, menya ko hageze ko nkira. Iyo mbona batera imbere, menya ko ntera imbere. Ukimana nirobanura ku butoni. Iyi niyo mpamvu hari abantu ngaha batazi kubana n'abantu bakomeye. Byabananiye kubera amanyama.
mu buzima hari abantu dukeneye mu buzima hari abantu twebwe batadukeneye muga twe dukeneye. Iyo ugiye kumusaba rendez-vous rero ntanagukorako ntanakuraba aca harengana, ugomba kuvuga uti naye ndabizi ko kutankeneye mugabo nzogaruka ejo ko ndagukeneye. Mwanyumvise tugire guke aka kantu niko hari abantu twe dukeneye mu buzima mugabo batadukeneye na gato, batatubonye barajya baratera imbere mugabo utababonye, kandi barahari bitwa abantu. Hari demoni yateye mu rushinge ivuga ngo mfise Imana, na Koroneliyo yatumye ko Petero na Paulo bamurungikiye Ananiya. Hari abantu ngaha Imana izi byose mugabo ari abantu bazi ibintu. Haleluya, haleluya. Mwumva ibi bintu iyo tudashima Imana kugabana kushimana ku bintu kwa apprécier abantu vuti je suis fier de toi, ndanezere ku bwawe, ndashima Imana bara kugenda ufite uyu munwa wabyimbye Yesu ashimwe. Genda utwe muti haleluya, ibintu Imana yagukore navyumvise biranga ko njyama birako sinzira nzindutsi wawe gushima Imana ivyo yagukoreye. Haleluya, je remercie Dieu pour toi, ndashima Imana ku bwawe. Haleluya. Tutegereza gutanga umbe nikimazi nyine kuko inzigi bikwishe ugomba ugomba kubyica kuko nawe uzokwigeranya ikere cyarabyimbye ugihwane n'inka kiraturika. Kuko kimvuga ibi bintu ndabizi bamwe barababara nitutatahura ko uwundi adahari ntahari bizotugora kubonga kuri iyi si. Hari abantu bameze nk'imiryango bafise urufunguzo shaka kugarira inzira yose bikanga kandi warahora widegenza gushira mu gasho kandi Imana ikabyemera ukabayo. Elisa yahinduye Gehazi yamukuye ko heritage yuko umuvugishwa kurikira yamushize kimibembe kandi Imana yarabyemeye. Haleluya. Une communauté qui ne s'apprécie pas biragoye kwigera kuri. Ngomba gushima Imana ku bwawe ntambuga ko nawe ugashima Imana ku amen. Yesu nashimwe. Amen. Ndabwira ikintu kimwe. Haleluya. Ibi bintu biratugora. Amen. Yesu nashimwe. Gushimira Imana kubw'abandi kubw'igihugu. Je ndibuka ako ni mu ntwenge. Uravyumva dutangura ibya deliverance ababikoze barabitswa gidemoniza nka kugenda kandi birababaza iyo zaguciye amazi. Nanje nigeze guhura navyo zinca amazi. Ziranka kwera apana ko zirambya ziti mviriza uko minduru usiga amavuta usuka ha amazi teri jido nitugenda. Nanje ndagerageza ziranka ntashe mbabaye ndaraba ndagenda nkaryamana n'umubabaro nzovyuka ari nzigejo cyanagena no ordinateur shiramwo TV Joshua ndaraba ukuntu yirukana abadayimoni ngamajana ngahe ndangije mbwira satani naho je vyananiye grand frère akumereye nabi nanje nzokura ndacara umwana mugabo iwacu muri famille iwacu abadayimoni tubamerera nabi nunci intege nzokugirira nabi nanje maze kwa pressure naciye mbohoka nanje shangira ibyizi n'abandi iwacu ndacara umubigina mugabo nzokura tuzokumena umutwe. Haleluya. Ni wadandaza bikanka higa umuntu ngaha byakunze ati mviza ngubye satani iwacu nituzaduhusha ndace ko ndiga mugabo ukuntu twe dutetu amafaranga twirukako apana gutana gahinda kabagututse hitana inkuru nziza uti nta muntu yungutse uyu munsi nta mu inkuru z'umuntu yaraye yungutse kuko je ndahombye muzimpe ndazirarari uko noraraniza ubuhomye no ca niyahura nta nziza nkire iyo dushima iby'abandi dukira ibyacu turabohoka. Iyo ugwana n'ibintu byakunaniye gwanisha inkuru z'ababitsinze. Iyo ugwana n'ibintu byakunaniye gwana na témoignage z'ababitsinze. Apana kugwana na gahinda banzu zirondera aho ziri hose ndumuntu nkundi inkuru zishake ndashaka umuntu yashoboye ibi biriko je byananiye mumumbwiri yawe kugira ngo ninavyumva ndabibwire nti sijyambere gasijyabe bagutsinze nakara gutsinze nakara gutsinda nakara gutsinda nanje nzogaruka kandi nzogutsinda. Mumvise ingufu zo gushima Imana kubw'abandi apana kujaruza ngo abandi bo nibo wewe. Haleluya. Haleluya. Imana ishimwe.
amen. Ngira mbaza umuntu muri iki kibanza rero kandi hatwasenze, none kutegereje Imana kandi uri mu masengesho uremeshwa n'iki? Niye témoignage kuremesha. Apotre akunda gutsika cyitwa loi de la saturation. None mu mutwe huzuye iki? Ndavyibuka tukiri muri dusenga muri veye bataraduha umwanya wo kuvuga ubutumwa. Apotre avuga ubutumwa mu gitondo, twe tukabuvuga mu ijoro atabakirisu bahari kuko bahari ntibari kuduha podium. Mugana natwe twari dufite podium bagiye mwijoro kuko twari twizeye ko umunsi tuzoja kuri podium. Ndavuga ni ngomba kwizera ko nzojayo. Ndahaja guterera ngomba kujayo abakirisu batasha. Mvugira amen. Ngahagara ngasenga nkumva baranyishura. Umenga no gusara mugabo c'est l'appréciation. Seigneur, merci pour l'apôtre. Wahaye bari abantu bose ukamuhamagaro. Nanje ndabizi yuko naho hataragera igihe kizogera nshikiye. Ko muravyumva? J'apprécie. Alléluia. Ukicara ugashiraho intebe bakaguha interview kandi atakintu kimwe urakomplisa. Nayo kujya wayabuze kavuga ati uyu munsi ngashimira Imana. Nanje ntange interview ibintu byiza meje gukora. Akujya Kristo dikumana avugiye kugikorana. Ukashinga intaye nawe utagira n'ivyo ushima. Kubera iki? Ufise intahe z'uwundi muntu yigeze kuba ari ngaho yageze hariya. Uko niko tugwana n'ibyatunaniye, tubigwanisha ivyo twizera. Tubigwanisha intahe z'abandi. Abandi binjiye natwe tuzokwinjirayo. Ivyo abandi bazi natwe tuzobitsinda. Ivyo abandi bana tuzobiro mugabo kugira tubishike kutuma kwa pressure. Tugatunga izo nkuru zabo zikatubera ibyizigiro yuko ejo izuba rizokwaka. Mukomwe n'Imana amashi tuvyaguruke dusenge Yesu abahezagire. Murakoze. Ndashaka ushimira Imana ikintu kimwe canke bibiri. Nisezerana Imana yaguhaye wishimira Imana. Nigitangaza Imana yagukoreye ubishimira Imana. Nivyo wizigiye ubishimira Imana. N'umuntu Imana yahagurukije umushimira Imana. Ko biri kose ufite icyo gushimira Imana. N'ivyaguri mu shimira Imana. Wahuye na Satani shimira Imana kugiye guhura n'Imana. Ariko urafite ikintu ugomba gushimira Imana. Haleluya. Data turagushimiye. Turaguhaye icubahiro mu izina rya Yesu. Kuko waturemeye kugutazira. Iyo tugutazira turabaho. Iyo tugutazira turakira. Iyo tugutazira ibitugwanye biratibuka. Iyo tugutazira ukoko kwakura dukorera. Mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye agakiza waduhaye. Turagushimiye mwemwera waduhaye. Turagushimiye amagara meza duhaye. Tugushimye wadukoreye uyu mwaka. Imiryango watwugururiye, intambara watugwaniriye. Ndashaka kumva ijwi ry'umuneka arasenga. Reka uduze ijwi ryawe, ushimire Imana mu majambo yawe, uyibwire merci. Imana yabanye nawe uyu mwaka. Ntiwari worosha ariko Imana yabanye nawe. Yarabanye nawe. Yaguhaye igitero utavyiteze. Yagukemura ikibazo cyakikugoye. Shimira Imana. Nubwo hari ibindi bisigaye, hari ivyo Imana yakoze. Nubwo ukigwana, hari ibyo watsinze. Reka ubumbura akanwa kawe, wogura akanwa kawe, uyibwire merci. Uyishimire ibyo Imana yagukoreye, ibyo Imana yakweretse, ineza yayo, ubuntu bwayo. Data turagushimiye. Data turagushize hejuru. Turanezerewe ko tugufise. Uruta ifeza n'izahabu, uruta ubutunzi bwo muri iyi si. Uko ubana natwe, uhindura ibihe bigoye byoroshe, uhindura umubabaro umunezero, udukiza indwara zitunanije, udusohora agashoka twugaranye. Uri ibyizigiro byacu, uri ingihinzo yacu, uri umutaka utunyegeza, uri gisagara tubamo tukaba amahoro, uri insinzi yacu, uri izuba ritwakira turi mu mwijima. Ni wewe Mwami Imana yera uturemesha. Turashima ko tugufise, turashima ubuntu bwawe, turashima ineza yawe, icoro kibi cawe. Mwami Imana turagushimiye mu izina rya Yesu. Turakwereka indwi Mwami tugiye kubaho Mwami Imana yera. Turagushimiye ko tuzobona ukuboko kwawe. Turagushimiye ko tuzobona ineza yawe. Turagushimiye ko uzotwiyereka kandi icoro kibi cawe. Uri bihe byose mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abahezagire.